Mugenzi urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu c'ivyiza cuno musi mwibuke yuko turiko turiga igitabo c'Ivyahishuriwe tugeze ku gice ca 19 mu cigwa cacu giherutse twabonye ukuntu kino gice ca 19 gitangura kitwereka ivy'ukugaruka kwa kabiri ku mwami wacu Yesu Kristo. Uno musi naho tugiye kuraba ibizokurikira. Icigwa cacu cuno musi kivuga ngo indirimbo tuzoririmba tugeze mw'ijuru. Indirimbo tuzoririmba tugeze mw'ijuru nico cigwa cacu cuno musi. Dusenge uhoraho mwami ushobora vyose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Mwami urakoze kongeye kuduha amahirwe yo kugira ngo na nono musi dukurikirane iki jambo ryawe ryavuze. Mwami ndasenze, sengera abagabo n'abagore, imisore n'inkumi, mbere n'abana bato, buri wese agiye gukurikirana kino kiganiro cuno musi kugira ngo mwami ashobore gutahuzwa nawe, kandi cotuma twese carimwe tubona ubwami bwawe, cotuma buri wese aronka ivyizigiro vyo mwiherezo, aba arico udushikanako mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Icigwa cacu cuno musi tugisanga hariya mu Vyahishuriwe igice ca 19 kandi kivuga ngo indirimbo tuzoririmba tugeze mw'ijuru. Reka bagenzi tubanze dusome mu Vyahishuriwe uhereye ku murongo wa mbere dushikane ku murongo w'8 kugira ngo dushobore kuraba ico Bibiliya ivuga imbere yuko tubona ubusobanuro bwaho. Bibiliya ivuga ngo hanyuma y'ivyo numva mw'ijuru ikimeze nk'ijwi rirenga ry'ishengero ryinshi riti haleluya, agakiza n'ubwiza n'ububasha n'ivy'Imana yacu, kuko amateka yayo ari ukuri n'ukugororoka. Yaciriye kwiteka umwe maraya w'agahebuza yononesha abari mw'isi ubusambanyi bwiwe, kandi muhoye amaraso y'abagurano bayo. Rivuga ubugira kabiri riti haleluya, kandi umwotsi wiwe ufunduka ibihe bitazoshira. Ba bakuru 24 na vya binyabugingo 4 vyikubita hasi bisenga Imana ivyagira kuri ya ntebe bati amen, haleluya. Ijwi riva kuri ya ntebe rivuga riti nimushime Imana yacu, yemwe mwese abagurano bayo, abayubaha, aboroshe n'abakomeye. Numva ikimeze nk'ijwi ry'ishengero rinini, n'ikimeze nk'ugusuma kw'amazi menshi, n'ikimeze nk'ijwi ry'imituragaro ihambaye kivuga kiti haleluya, kuko umwami Imana yacu ishobora vyose ihangamye. Tunezegwe, duhimbagwe, tuyihe icubahiro, kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama bushitse. Umugeni wiwe ariteguye, kandi yahawe kwambara impuzu zera zikayangana zitanduye. Izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa vyo kugororoka vy'abera. Ivyahishuriwe Yohana igice ca 19 uhereye ku murongo wa mbere gushikana ku murongo w'8. Umugeni ariko aravugwa aha tuzomubona neza mu bice bizokurikira. Nimureke uno musi tuvuge cane kuri ino ndirimbo y'agahozo. Aba bantu bashitse mw'ijuru
umuhanuzi yatanguye kubona ngaha biraboneka ko barabantu bemera kuganzwa n'umuremyi wabo koko baranesheje kandi bari babifashijwemwo n'Imana bari baremeye gutegekwa no kuganzwa no kugendera mu gitsure c'umuremyi kandi babibaho ibihe byose babayeho mu bihe byabo byose babaye ku isi bama baririmba ngo haleluya nimushima Imana nimwumvira amategeko yayo nimugendere munsi y'uburongozi bwayo none ngaha naho bashitse mw'ijuru nibyo baciye batangura kuririmba ngo haleluya kuko umwami Imana yacu ishobora byose ihangamye koko iyo turiko turitegereza bano bantu uko baririmbye ino ndirimbo ntabwo ari ibintu byari bibabaye ko gusa mu bwami bwo mw'ijuru oya ariko ni ibintu bari koko bari bameze nk'umwana yonse ururimi mu maberebere ya nyina hamugo ururimi agacakura ruvuga bano bantu igihe bari ku isi bari baramenyereye kugendera munsi y'uburongozi bw'Imana kandi kubona Imana ariyo iri kiraganza byarabanozera cyane ibi nta handi bishobora kubonekera kugira ngo umuntu anezerererwe no kuganza k'umuntu nuko yemera kumuyoboka niba unezezwa nuko perezida w'igihugu cacu ari umurongozi wawe nuko amategeko atanga uyumvira uyakurikiza uku niko byari bimeze no kuri bano bantu bashitse mw'ijuru igihe bari bakiri ku isi baranezererwa cyane n'amategeko y'Imana mu gihe abandi bobo bayabona nk'umuzigo bakayabona nk'aho ari ibintu Imana yabaremetse yamara bano bantu umuhanuzi yabonye mw'ijuru bobo bayabona nk'ikintu ciza ikintu gishira hejuru umuremyi wabo maze bamaze gushika mw'ijuru ino ndirimbo yabo bayitanguye bavuga ngo haleluya kuko umwami Imana yacu ishobora byose ihangamye tunezegwe duhimbagwe tuyihe icubahiro izina ry'Imana rihabwe icubahiro mugenzi uriko urakurikirana ikiganiro mu gihugu c'ivyiza cuno munsi kugira ngo uze ushobore kubana natwe muri ino ndirimbo tuzoririmba tumaze gushika mu bwami bw'Imana nuko utangura kwimenyereza guha icubahiro Imana yacu tukiri hano ku isi nta yindi nzira yo guha umurongozi runaka icubahiro atari kwemera kugendera munsi y'amategeko aguhereza koko nta wovuga yuko aha icubahiro yubaha yumvira umukuri uwumurongora mu gihe atamwumvira kugira ngo twemeze neza yuko twumvira umuremyi wacu nuko twumvira amategeko yiwe ntago indirimbo iriko iravugwa ngaha ari za ndirimbo zo mu buryo bwa rege bwa rapu canke amakorale ahibongoza karirimba ariko indirimbo ngaha iriko iravugwa tuzoririmba tumaze gushika mu bwami bw'Imana ni indirimbo yerekana ukuntu Imana yadukuye mwabuno ubuzima buruhije ukuntu yaducanye imbere ya vya bigeragezo twama ducamwo Satani adutera ukuntu Imana yadutoye idukuye mu vyaha twari turimwo by'ubusambanyi mu bwicanyi mu burozi mu bubeshi mu kuvuga amazimwe mu kurya ibiturire maze Imana iraduterura ikoresheje ubushobozi bwayo idukura mu buzima bumeze nabi bw'umugayo ubuzima bwo kurenga ku mategeko y'Imana maze Imana idushira mu buzima bwo kumvira amategeko y'Imana mu gihe twari
kandi turi mu rugendo twerekeza mu bwami bwo mw'ijuru. Igihe bagenzi kigiye kuza, tuzoshishikara guca mu gahamo gakomeye Satani azotugirira aciye mu bantu akoresha hano ku isi. Ibyo byose Imana ikadufasha kubitsinda, bizotuma tumaze gushika mu bwami bwo mw'ijuru duca turirimba yuko twanesheje ibyo bigeragezo byose tuzoba twaciyemwo. Ino ndirimbo izoba ari indirimbo nziza y'agahozo. Iki nico gihe kizoba ari igihe cyo kugaruka ingoma ya sogokuruza wacu Dawidi. Hari abantu bariko baraduka mwa kino gihe bavuga ko biteze Dawidi w'umuntu, yuko hariho ingoma, hari ubundi bwami bwa Dawidi w'umuntu bugiye kwimikwa hano ku isi. Uno nawe akazokwigarura ubwami bwo ku isi bwose. Ingoma ya Dawidi nk'uko tuzobigarukako, azima akaganzanya n'abacunguwe. Hariko haravugwa umunago wo ku gishitsi ca Dawidi, umucunguzi wacu, azima muri Yerusalemu sha. Kumbure tuzobigaruka ko neza tubivuge ko cyane. Ku murongo w'umunani tuhabona amajambo avuga ngo kandi yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye. Izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa byo kugororoka kw'abera. Ibikorwa by'abera niwo mwambaro wa Yerusalemu musha, niwo mwambaro w'umugore wa Kristo ariko aravugwa ngaha. Mbega ukuntu bizoba binejeje kuririmba ko yambaye imyambaro y'ibikorwa byacu byiza, igihe tuzoba turiko turafata ivyicaro muri Yerusalemu musha. Mbega ukuntu bizoba binejereje, mbega ukuntu hazoba ari umunezero uhambaye cyane ku bantu bose bemeye kwizera Yesu, maze Yesu akadukoresha ibikorwa byiza. Ngaha tuhabona ikindi kintu gikomeye cyane. Ntago ukwizera konyene nico gituma intumwa Yakobo yabivuze neza ngo ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Koko tuzofata umwanya uhagije dushobore kwigisha ikintu cyitwa gutsindanishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Hari abantu babiri b'ibivume ku isi kandi basenga, tuzobibona. Ariko gusa ngaha tuhabona ukuntu abera kubwo kwizera kwabo kwatumye baboneka k'ibikorwa byiza, kandi ibikorwa byiza byabo byabaye umwambaro w'umugeni wa Kristo. Mbega ibikorwa byawe bimeze gute? Ibikorwa byawe bishobora kwitwa ibikorwa by'abera hamwe umugeni wa Kristo yovyambara agashaza, canke ibikorwa byawe hamwe umugeni wa Kristo yovyambara koko yosebwa yohena. Mugenzi uriko urakurikirana ikiganiro cuno munsi, biragusaba kwiyumvira ku bwawe wewe wenyene, usuzuma imigenderanire ufitaniye n'umwami wawe Yesu Kristo. Mu gihe tuzoba dushajije turiko turaririmba ino ndirimbo nziza, ibikorwa byacu twakoreye hano ku isi bizoba ari byo mwambaro wa Yerusalemu musha wo mw'ijuru. Mugenzi, ntago bino tugeze ko mwa kino gice ca 19 ari ibintu tuzopfa gusimbirako. Turiko turaraba ibintu tuzojamwo tumaze kwambuka tukava muri ino si y'icaha, kandi kugira ngo uzobane natwe mwa bino bihe bidasanzwe, ni
uzoba ufise ibyo kuririmba. Nta muntu azoba ari kumwe natwe atazoba afise ibyo kuririmba. Tuzoririmba ibyo twaciyemwo hano ku isi, maze duhe Imana icubahiro, kuko ariyo yonyene izoba yadukuyeho. Ntabwo twebwe dushobora kwikura muri ino si ngo bikunde, oya, nta nubwo dushobora guhangana n'ibigerageza umugwaniza duha ngo tubitsinde ku bwacu. Nico gituma ico gihe tuzoririmba ibikorwa n'ingendo n'intsinzi zose twagize, tuzegeka kuri Kristo umwami wacu, kubera yuko ari we azoba yatuneshereje. Mugenzi uriko urakurikirana ikiganiro cuno munsi, mu gihe twiga indirimbo zirasanzwe tuzoririmba tugeze mu bwami bwo mw'ijuru, ndaguhamagarira kwihanganira ibigeragezo urimwo, kubera yuko ivyo bigeragezo utegerezwa kubicamwo kugira ngo uzoronke ico uzoririmba mu bwami bwo mw'ijuru. Ndaguhamagarira guhangana, kwemera ukakira Yesu Kristo, kugira ngo Yesu aguhe guhangana n'ibigeragezo bitujana mu cyaha twama duhura navyo, kugira ngo nitwamara kubinesha tuzoronke ivyo turirimba mw'ijuru. Ko mw'ijuru hazoba hari abantu banesheje, buri wese azoba afise ibyo yaciyemwo arabinesha. Ntabwo bigeragezo ndi kuvuga ngaha ari iby'ubukene n'amagwara, ibyo ni ingaruka y'icaha. kubura ibyo dufungura, inzara n'ibindi ni ingaruka y'icaha. Ariko bagenzi, ca gihe wageragezwa mu buryo ubu hamwe na buriya, maze Yesu akaguha kunesha ico kigeragezo. Ca gihe wageragezwa kuja mu busambanyi, Yesu akagufasha kunesha. Ca gihe wageragezwa mu kwica, Yesu akagufasha kunesha. Ca gihe wageragezwa mu kwiba, Yesu akagufasha kunesha. Ca gihe wageragezwa mu gusenga ibigirwamana, Yesu akagufasha kunesha. Ca gihe wageragezwa ngo nturuhuke isabato, Yesu akagufasha kunesha. Ca gihe Satani yarakwifatiye ariko arakwerekeza mu nzira yo kwica amategeko y'Imana, Yesu akagufasha kunesha. Koko tuzoba turabanesheje muri ubwo buryo, maze ikino gihe kizoba ari igihe co kuririmba indirimbo y'agahozo, indirimbo ihayagiza Yesu umwami wacu yadufashije kunesha. Mugenzi, ndaguhamagarira ngo kumva yuko uno munsi ukwiye kwemera kuganzwa na Yesu, kwemera kumwakira, kwemera ngo Yesu aba ari waganza ubuzima bwawe. Inzira zawe zo guca mu byaha, inzira zawe zugarijwe n'ibyaha ntizigutera ubwoba, kubera yuko hamwe wo kwakira Yesu, Yesu yogufasha kunesha. Amaze kugufasha kunesha, nawe nta nkeka uzobana natwe muri ino ndirimbo tuzoririmba tumaze gushika mu bwami bwo mw'ijuru. Nanje niba wizeye ukemera kwiyegurira Yesu Kristo no munsi, ngiye kukugirira isengesho ridasanzwe. Uhoraho mwami ushobora byose, we utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Mwami urakoze kubwa rino jambo ridasanzwe uhegeye gushikiriza buri wese, kandi mwami umaze kutumenyesha ico twokora kugira ngo tuzobe mu mutigiri w'abazoririmba ino ndirimbo y'agahozo. Ni kwemera kukwiyegurira, maze tukakwizera, hama twamara kureka ngo ubuzima bwacu buganzwe nawe ukaduha kunesha. Kandi nitwanesha tuzobana n'abandi bera bose banesheje mu kuririmba ino ndirimbo. None rero mwami, ndasenze nsengera no mwene data amaze gukurikirana kino cigwa, kandi akaba amaze gufata ingingo yo kukwizera, ngo ukwizera kwiwe ntiguhere, maze akurikiza inzira zose zikenewe z'agakiza. Kandi mwami yame anesha, yamanesha
kandi ahoranesha. Mwami mwiza, reka nsengere abafise imitima ikomantaye baguma biboheye mu by'isi kandi inzira y'agakiza yaratanzwe, kugira ngo mwami nabonye nubabonekere maze nabo bahinduke. Twese icyarimwe duhe ibyizigiro byo mwiherezo, kwitegura kugusangana ubugiye kuza vuba bibi byacu, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mugenzi, niba wafashijwe n'ikiganiro kaba utarafata ingingo yo kuvuka ubwa kabiri kugira ngo ushikane ukugoroka kose nk'uko Yesu Kristo yabidutegetse muri Matayo igice ca 28 ku murongo wa 19 gushikana ku murongo wa 20, ushobora kwiyandikisha aho uri hose kugira ngo dushobore kuganira kuri ico kibazo. Yesu akugire neza, guha umugisha, guhe kwa Mwizeye ibihe byose. Mwakire ijambo ry'Imana, ntiwibagire gukora like kugira ngo werekane yuko wafashijwe n'ikiganiro. Ntiwibagire gukora partage kugira ngo buno butumwa ubushikane kuri bagenzi bawe. Ufise ikibazo ushobora kucandika muri commentaire canke ukatwandikira kuri izi nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669, akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669. Yesu akugire neza, aguhe umugisha, aguhe kwa Mwizeye ibihe byose. Mwakire ijambo ry'Imana.